N'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bacu mugenda mudukurikirana muri ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mudukurikira muherereye ku migabane y'umugabane w'abanyamerika, umugabane w'abanyaburaya, mwese muri ku mugabane wa Afrika, wa Aziya, abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaja bikugerako aho uzoba uherereye hose. Iyi ni Iyakare TV. Amakuru rero agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ngo yoba agiye kwishura amahera yahawe n'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, canke vyoba ivyo akarungikayo abandi basirikari benshi baja kuriha ikiguzi. Ngo biraboneka ko ubufasha canke intererano y'igihugu c'Uburundi muri Kongo bari abasirikari, naho Ndayishimiye yaronka amahera menshi. Umukuru w'ico gihugu ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi ngo yoba yasavye Ndayishimiye ko rero yomurungikira abandi basirikari nk'ubufasha agiye kumuronsa. Ni mu gihe abo yahora arungika bahora bishurwa amahera menshi cane. Ayo mahera akishurwa Varisito Ndayishimiye akaba ari we ayashira mu mufuko wiwe. Kuri ubu ngubu umumenyeshamakuru akomakomeye cane azwiho gutahura amabanga yanyegejwe n'abategetsi ngaha mu gihugu c'Uburundi, uyu atawundi ni Bob Rugurika. Bob Rugurika niwe anyegurura amabanga aba yaranyegejwe n'abategetsi bakomakomeye cane agaca ayashira habona. Biravugwa ko rero kuri ubu ngubu hari amakuru yahejeje kuja habona vy'uko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yariko arasabwa canke arakwa abasirikari b'imfashanyo canke b'intererano yagomba guha igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abo basirikari bakiyongera ku gitigiri c'abasirikari bari ngaho mu gihugu ca Kongo kuja kugwanya umuhari M23. Ingabo za SADC harimwo ingabo zavuye mu gihugu ca Afrika y'Epfo n'ingabo zavuye mu gihugu ca Tanzania, ingabo zavuye mu gihugu ca Malawi n'igihugu c'Uburundi. Biravugwa ko izo ngabo ngo ziriko ziraraba ko zogarukana ibice n'ibisagara bitandukanye umuhari M23 wari waraciye wifatira, wari warawumoyemo ingabo za leta. Kuri ubu ngubu hakaba utwo duce dutandukanye twari dufitwe n'inyeshamba za M23 nk'umusozi wa Kanyamahoro. Umusozi wa Kanyamahoro rero bikaba bivugwa ko uwo musozi ari umusozi uri strategique cane ku rugamba. Ingabo za Kongo zawifashishaga zirasa inyeshamba za M23. Kuri ubu ngubu inyeshamba za M23 nizo ziwufite, zikaba ziriko ziwifashisha nazo zirasa ku mwansi wazo ariwo igisirikare ca FARDC, SADC mbere na Wazalendo na FDLR. Ivyo nibiriko biragenda bivugwa. Varisito Ndayishimiye ngo ariko arakwa abandi basirikari nk'uko Bob Rugurika yaciye abishira habona, akaba avuga ko rero abo basirikari bagiye kurungikwa muri Kongo ari ab'intererano, bo atamahera bazokwishurwa. Tshisekedi yasavye General Major Neva Varisito Ndayishimiye kumuha abandi basirikari biyongera ku bandi basoda basanzwe babarizwa ngaho mu gihugu ca Kongo, kugira ngo barabe ko botuza uyu mugwi witwaje ibigwanisho, umugwi wa M23, umugwi wavutse ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu. Akaba ariho uyu muhari wavutse, akaba ari zo mvu zatumye biyita M23 23 Mars.
uyu muhari warakomotse ku basirikari bakomakomeye cane batandukanye muri ico gihugu harimo Generali Laurent Nkundabatware, hakazamwo Generali Jean Bosco Ntaganda, hakazamwo na Generali Nziramakenga. Kuri ubu ngubu Sultani Nziramakenga nyine niwe aramutswa uyu muhari wa M23. Abo bandi baragiye bawunyuramo naho utitwaga M23, nkaho ku bwa Nkunda witwaga CNDP, ariko waragiye wafashe izina rya M23 ubwo waramutswaga General Jean Bosco Ntaganda bataziraga Terminatoro ku kazina k'ubuhizi, kazina k'intambara. Yaraciye agwana intambara nyinshi cane, akaba arizo mvu zatumye bamwita Terminator. Yaraciye agirwa umwe mu basirikari bakomakomeye cane muri FARDC, banashatse kumuha ipeti rya generali ngabe mu basirikari bakomakomeye cane mu gisirikari ca FARDC, ariko uyu mugabo Terminator General Jean Bosco Ntaganda aravyanka, hanyuma acaja gushinga uyu muhari aja gukomeza umuhari wa CNDP. Mu nyuma bagirana ibiganiro n'ubutegetsi bwa Kongo, vyabaye ku igenekerezo rya 23 Marisi. Aba ari naho baciye biyita iryo zina ko ari M23. Baraciye rero barondera ko boganira n'igihugu ca Kongo, ariko kiravyanka. Uyu Jean Bosco Ntaganda akaba yaraciye yijana irahe, aho yaciye aca mu Rwanda, acanyura muri ambasade y'Abanyamerika. Abanyamerika nabo bamwohereza mu rukiko mpuzamahanga rw'Irahe mu Buholandi. Kuri ubu ngubu yaciriwe umunyororo w'igifungo canke umunyororo w'imyaka 30. Jean Bosco Ntaganda yaragirijwe ivyaha vyinshi n'ubutegetsi bwa Kongo, gushira abana mu gisirikari no kwica abasivile mu buseruko bw'igihugu ca Kongo, mbere no gufata abakenyezi ku nguvu. Amakuru rero kuri ubu ngubu hariko haribazwa ese amasezerano Varisito Ndayishimiye agiye kugirana na Felix Antoine Tshisekedi, ayo masezerano mashasha yoba agiye gusiga iki? Yoba ari bwemere ko ari butange abo basirikari bakaja kugwanira igihugu ca Kongo nk'intererano nta mahera Kongo ihaye Varisito Ndayishimiye? Ndayishimiye yaherukaga mu gihugu ca Kongo ubwo umukuru w'ico gihugu Felix Antoine Tshisekedi yariko ararahira yinjira mu mabanga yo gutwara iki gihugu ca Kongo ikiringo ca kabiri. Nta n'ukwezi kwari kohera Ndayishimiye ari ngaho muri Kongo, kuko nabwo ivyo birori vyo kurahiza Felix Antoine Tshisekedi kuri Stade de Martyrs i Kinshasa navyo yari yavyitavye. Amakuru dukesha radio mbere n'ibimenyesha amakuru bitandukanye harimo SOS Media Burundi, bakavuga ko rero Varisito Ndayishimiye naho yashiye aja muri ico gihugu ca Kongo, ngo biboneka ko imvo zatumye ajyayo giturumbuka gihutihuti zoba ari imvo z'umutekano. Mbere kandi ca kabiri akaba ari intambara iri mu buseruko bw'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ngo nivyo vyatumye nyamukuru umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye afata indege ubutarariye, ubwo yari yiriwe mu migigwa yo gusezera ku muvyeyi w'umuhisi Petero Nkurunziza Domitira Minani ngaho mu ntara ya Ngozi Imwumba, aho Nkurunziza akomoka. Amakuru rero tuvana muri SOS Media akaba avuga ko ata kindi catumye umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye agenda gihutihuti ari ukuja kumvikana ukungene bagomba gufashanya n'ukungene bagomba kugwana urugamba rwo gukurako inyeshamba za M23, inyeshamba biboneka ko zagisibije, inyeshamba ziboneka ko ziriko zirakora ibintu bikomakomeye cane mu buseruko bw'igihugu ca Kongo.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyona no kwako kantu kameze k'agakengeri amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.